Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turabahaye ikaze kandi muri iki kiganiro cacu Go Deep twinjira mu mizi nkuko twama tubikora. Uyu munsi tufise igice ca 11 c'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, nico tugiye gutangura nkuko twabibabwiye ubushize mu kiganiro giheruka episode ya 30 ko ya chapitre yari iheze. Ubu dutangurana na shasha bashasha rero murafise gusubira inyuma nkuko twama twabivuze kugira ngo muhere kuri episode ya mbere kugira ngo muzorinde mudushikira. Murumva deja ko tugeze ku gice ca 11. Iki gitabo kigizwe n'ibice 22 nimba ntihenze. Murumva ko tugeze hagati na hagati. Abadufatiye hagati rero musubira inyuma kugira ngo ntihagire ibibacika. Umutumire ni Aime Kazimiri Harerimana. Mwaramutse Aime. Mahoro cyane Juste kandi mu kiganiro murakoze cyane turabashimiye. Tudatevye twinjire mu mitsi dusenga Imana. Amina. Mana yacu nziza, uri Imana yo kwizigirwa kandi turakwizigiye. Mu gitondo no ku mugoroba ni wewe turagusavye ngushishikara turongora, ushishikara dufata ukuboko, ushishikara dukora ku maso kugira ngo tubone, kandi udukore no ku matwi kugira ngo twumve dutahure ivy'iki gihe. Hezagira umuntu wese adukurikirana, umuha umugisha muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Karibu. Murakoze cyane. Ubuheruka twarangije igice ca 10 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Twariko turabona ivy'urubanza rw'Imana ko rugiye kuza rutazoteba kandi atakintu kizorusivya. Igice ca 11 c'iki gitabo naco nyene gitangurwa n'intangamarara. Mu mirongo 14 ya mbere y'igice ca 11 ihuriro ry'ibiriko biraba ni rimwe ritangurira mu gice ca 10 rikibandanya. Niba rero twiyumvira ko ibiriko biraba bikurikirana mu buryo bw'urutonde rutonze neza, turashobora kuzazanirwa kuri iki gice turi hagati y'isamirana ry'inzamba ya 6 n'iyindwi. Muri iki gice tubona ibintu bitatu bidonzwe neza biriko biraba, navyo ni ibi bikurikira. Ubwa mbere tubona Isirayeli ihamwa bikomeye. Ikigira kabiri tubona harungikwa abasiguzi babiri. Ikigira gatatu tuzobona amasigarira akingirwa. Imana ishimwe. Abantu babiri tuzobonamwo bashingiye intahe Imana. Umurongo wa mbere havuga ngo bampirenga rimeze nk'inkoni. Mu Kigiriki bakora ijambo rivuga ngo maze umumarayika ahagarara avuga ati bati va hasi upime ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'igicaniro c'abarusengeramwo. Bampirenga rimeze nk'inkoni. Ijambo irenga mu Kigiriki ni kalamos, kandi risobanura irenga ry'igitontomwa rigikura. Amarenga yakurira cyane cyane mu bishanga vy'inkengera y'uruzi Yorodani, kandi yarakura agashitsa ahantu agashika kure ku metero 6 gushika ku 8. Mugera amarenga yaba amaze gushika ku rugero rwayo rukwiye kandi agororotse, yakoreshwa cyane nk'igikoresho co gupima. Irenga ngaro ryaho Yohana ryari rimeze nk'inkoni. Ijambo inkoni mu Kigiriki ni rhabdos, nayo ikaba
cyari igikoresho cyakoreshwa mu guhana nk'uko tubibona mu gitabo mu cete cya mbere Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto 4 n'umurongo wa 21, canke igikoresho cyo kwishimikiza mu gihe cyo kugendagenda nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 10 n'umurongo wa 10, canke ikaba ikimenyetso cyo kuganza nk'uko tubibona mu cete candikiwe ishengero ry'Abaheburayo igice ca mbere n'umurongo w'8. Umumarayika rero umumarayika ahagarara avuga ati, canke bativa hasi upime, canke bakoreja ugere, canke mu kigiriki bakoreja ijambo rivuga ngo upime. Yohana yahawe itegeko ryo gufata iryo renga no gupima. Ijambo gupima mu kigiriki ni metreo, isobanuro yaryo ikabijana no gusuzuma uko ibintu biriko biragenda. Isobanuro ngaha yo gupima irahura turavye ivyumviro vy'abavugishwa mu isezerano rya kera, nkuko tubona hariya mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Ezekiel 40:3 n'umurongo wa 6, igitabo cy'abavugishwa n'Imana Amos igice c'indwi umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'9. Ugupima kwa Yohana kwajana n'ivy'urusengero, igicaniro n'abantu bazorusengeramwo. Urusengero rw'Imana, Bibiliya iratubwira ibihimba bitanu bigize urusengero. Igice ca mbere cari urusengero rwa Salomo, ari narwo rwasambuwe na Nebukadineza mu mwaka wa 587 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Igice ca kabiri cari urusengero rwubatswe na Zerubabeli, rwahumanijwe na Epifani w'i Antiokiya. Herodi niwe yubatse urusengero rwa gatatu mu mwaka wa 200 imbere y'ivuka rya Kristo Yesu. Uru rushengero rwahumanijwe na Epifani ni muri ya myaka 400, mu gihe Bibiliya ivuga ngo nta kuvugishwa kwariho. Abiga ibijanye n'ivya Bibiliya bavuga ko ico gihe cari gihe cirabura, mu rurimi rw'icongereza bacita dark period. Hahagurutse umugiriki yitwa Alexandre Rogra, Alexandre ahambaye, atera isi yose mu mwanya mutoya arayifata. Mugabo aca Abisirayeli baramumenya, bamenya ibintu ariko arakora, ingene agenda afata ibihugu. Baca baramwitanga, bakorana amasezerano ko atazobatera. Mugabo haheze igihe gito aca arapfa, ntiyaramvye Alexandre Rogra. Mugabo wamukurikiye, yamukurikiye yitwa Epifani w'i Antiokiya. Aya masezerano wewe ntiyabaye akiyubahiriza, yaciye atera Abisirayeli, acagenda mu rushengero rw'Imana abagira y'ingurube kandi ari kizira, araruhumanya. Naha rero uru rushengero nabwo rumaze guhumana, Herodi yongeye kubaka urusengero rugira gatatu mu mwaka wa 200 imbere yuko Yesu Kristo avuka. Mu mwaka wa 168 imbere y'ivuka rya Kristo rwaciye rusamburwa na Titus mu mwaka wa 70 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Urusengero rwa kane niko guru ruvugwa hano ruzokubakwa mu gihe c'amagume, nk'uko tubibona mu cete ca kabiri Pawulo yandikisha ishengero ry'Itesalonike igice ca 2 n'umurongo wa 4. Urusengero rugira gatanu
n'urusengero rwo mu ntwaro y'imyaka 1000 ariko rwa nyuma rusengero rukaba ruvugwa muri Ezekiel igice ca 40 n'umurongo wa 47. Uru rusengero rero ruvugwa mu Bitesalonike ba kabiri igice ca 2 n'umurongo wa 4. N'urushengero ruzokubakwa i Yerusalemu hantu nyene bariko baragwanira n'uwo munsi, hantu bagomba kubaka urushengero. Murazi Abisirayeli bamaze gutwagwa ari nyagano, haciye harabaye intambara zagiye zirabaho zakogwa n'abantu bo mu idini rya Islam. Bagiye rero bafata ibibanza vyitirirwa ibibanza vyejejwe, ibibanza vyeranda, bakagenda babifata. N'ahantu rero hari hubatse urushengero rumaze gusambuka, barahafashe bahashira umusigiti munini. Uno munsi niho hari intambara nyinshi, niho hariko harabera intambara, kuko Abisirayeli bavuga bati hano hari hubatse urushengero rwacu. Abisilamu bavuga ati iki nico kibanza cacu. Nuno munsi intambara ziba nizo kugira ngo bagwane bashobore kubaka uru rusengero. Ariko nagira ndakubwira ibanga rimwe ngaha, uru rusengero ntirushobora kubakwa ishengero ngo ruhere ishengero rikiri ngaha mw'isi, kubera ikintu kizokorwa bamaze kugubaka. Bazoca basubira batwara isanduku y'Imana bayishire mu rushengero. Nukuvuga icatumye isanduku y'Imana iva mu rushengero kwari kugira ngo Imana ishobore kuba mu bantu, ishobore kwegera abantu, kuko urushengero rukiri rumwe i Yerusalemu, abantu bose bagomba gusenga Imana bategerezwa kugenda ku rushengero i Yerusalemu, bagashika hahantu hari isanduku y'isezerano y'Imana, kuko niho Imana yavugira, niho Imana yatangariza ikigomba ku bantu. Kandi abantu umuherezi yinjirayo rimwe mu mwaka. Ariko Yesu amaze kuza yaje ari Emmanuel, bisobanura ngo Imana mu bantu. Iki gihe rero bazosubiza isanduku y'isezerano ry'Imana mu rushengero. Imana izoba yavuye mu bantu, ishengero rizoba ryadugijwe riri ku bicu gusanganira umwami. Imana nishimwe. None iyo sanduku iri he? Nikinyegezwa nibanga ry'Imana nta uzahiri, kubera n'abahinga ntibahavuga, ariko Imana yo irazahiri. Kandi ico gihe nicashika izonyeguruka. N'igicaniro, ijambo urusengero mu Kigiriki ni naos, kandi risobanura igice c'urusengero kirimwo uwera w'ivyera, aho ubwiza bw'Imana buvyagiye. Iki gicaniro kivugwa hano coba ari igicaniro co kwoserezako imibavu, caraho hera h'ivyera. Ico gicaniro kikaba cari ruhande yahera hahera. Aha winjiye mw'ihema ry'ibonaniro hari ibintu wasanga imbere mw'ihema. Muri ibi rero harimo igicaniro cari hampande yahera hahera. Ico gicaniro coserezwako imibavu. Iyo mibavu igaca uwo mwotsi ugaca uduga, ugaca winjira hera hahera, ahari isanduku y'isezerano, ahari Imana. Ico naco kikaba kigereranywa n'amasengesho y'abera. Imana ishimwe. N'abarusengeramwo, abantu bazosengera muri urwo rusengero bazoba ari Abayuda. Hano Yohana ategetswe gusuzuma rero, gupima ubwoko bw'Abisirayeli n'urusengero rwabo rwo gusengeramwo. Umurongo ugira 2 havuga ngo
intangaro y'urusengero mu kigiriki bavuze ngo intangaro itari kumwe n'urusengero uyireke, ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Intangaro y'urusengero, iki ni gice cari ruhande yaho abanyamahanga bari bemerewe kwinjira. Ikibanza c'inyuma ni kibanza ca mbere byatandukanywa n'igisika cari hagati y'ico gice. Nta munyamahanga n'umwe yashobora kurengana ngo ajeyo kubwo gutinya gupfa. Muri ico kibanza rero c'inyuma hariho inzu abanyamahanga basengeramwo, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko 11 n'umurongo wa 17. Uyireke, ntuyigere. Ipimwa rero ry'iki kibanza ntirikwiriye gushiramwo abanyamahanga, kuko yahawe abanyamahanga. Igihe c'abanyamahanga catanguranye na Nebukadineza no gutwarwa kw'inyagano kw'abayuda, kandi bizokomeza no gushika mu gihe ca Antikristo. Ni gisagara cera. Uyu n'umurongo usobanura ko ari gisagara ca Yerusalemu ubu kigira kibe musi y'ukuganza kw'abanyamahanga. Bazogisiribanga rero amezi 42. Iki kiringo kingana neza na neza n'imyaka 3 n'igice. Iki kiringo kingana neza na neza n'imyaka 3 n'igice, kandi cerekana igice ca kabiri c'igihe c'amagume. Umurongo ugira gatatu, kandi abashingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa imisi 1260 bambaye amagunira. Kandi abashingira intahe babiri bazovugishwa. Imana niyo soko y'inkomezi zabo bavugishwa n'Imana. Uburemere bw'inkomezi zabo bavugishwa turazibona mu murongo wa 5 n'uwa 6. Inkomoko zabo bavugishwa yabaye ikintu abantu benshi bahaririye ko cyane, bigaragara kuri bamwe ko boba bari Eliya na Mose. Eliya yari umuvugishwa hambaye, kandi Mose nawe yari umunyamategeko atanyiganyizwa. Byashobora kwemezwa ko aba bantu babiri boba ari bavugishwa b'Imana, bari bameze uko, kandi bari bakomeye muri ico gihe ca nyuma ca Isirayeli. Abanyene Eliya na Mose nibo babonetse hamwe na Yesu aho yakayangana ari ku musozi, nk'uko tubibona hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko 9 n'umurongo wa 4, hamwe no mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 17 uhereye ku murongo wa 1. Umurongo wa 6 urerekana neza ko bivugwa bihura neza nuko Eliya na Mose bamenyekanye mu gikorwa cyabo kuruta abandi bose babayeho. Abo bavugishwa babiri batumwe kuko nico gitigiri cari cemewe casabwa mu itegeko rya Mose. Ubisomye mu gitabo cyo guharura 35 n'umurongo wa 30, gusubira mu vyagezwe 17 n'umurongo wa 6, 19 n'umurongo wa 15, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 18 n'umurongo wa 16, n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 5:30 kugeza ku murongo wa 33. Bazovugishwa imisi 1260 bambaye amagunira.
igituma abavugishwa batumwa ku isi kugira ngo batange ubuhanuzi. Ijambo ubuhanuzi mu kigiriki ni profeteia, risobanura ukuvuga ukurikije ubwenge n'impanuro vy'Imana. Ibi rero byasaba rimwe na rimwe kuvuga ibitaraba imbere y'uko biba, cyangwa kuvuga ibintu ukurikije uko Imana yabikubwiye. Abavugishwa n'Imana bazovuga uko Imana yababwiye mu minsi ngana n'imyaka 3 n'igice, mu gice cya mbere c'amagume. Aha rero murumva ni imyaka 7. Hari abantu bamwe babaza ikibazo bavuga bati mbega imyaka 7 twumva ishengero rizoba ryaduze niyihe? Niyi tumaze kubona Yohana yahishuriwe ngaha, mugabo igabuyemwo kubiri. Kandi muri iki gice cya mbere abantu bose bazoba bari mu mahoro, ishengero rizoba ryaradugijwe, rizoba riri ku bicu. Antikristo twarabonye ko yigana, twarabonye ko Satani yigana Imana, twarabonye ko Imana ikorera mu butatu, ikorera mu Mana Data, Imana Imana Mwana na Mpwemu Yera. Na Satani arigana ubu butatu. Nawe hariho Satani, hariho Antikristo, hakabaho n'umuvugishwa w'ibinyoma. Ngaha rero muri iyi myaka 3 n'inusu ya mbere, Satani azobwira abantu ko abantu batabona ari abantu b'abanyabyaha, ari abantu bakoze ibyaha, ari abantu bacumuye, kandi Imana yabatwaye kubahana. Niho muri iki gice kigira kabiri Imana izotuma Eliya na Mose kugira ngo bababwire ubutumwa. Aba bantu bazoca batahura rero ko ishengero ryamaze kuva mu isi. Hanyuma Satani na Antikristo n'umuvugishwa w'ibinyoma bazoca batangura guhama abantu bazoba basigaye. Ngaha Abisirayeli rero 144 twabonye badomwe ko ikimenyetso, barabavugizi bakomeye b'Imana mu gice cya kabiri c'imyaka 3 n'igice. Abavugishwa babiri nabo bazohabwa n'Imana inkomezi, babe abavugishwa bashoboye, bari mu bushobozi bwinshi. Imana yacu nishimwe. Bambaye amagunira. Igunira cari gihuzu cirabura gikozwe mu bwoya bw'intama, cakoreshwa mu kubarira amagunira, ariko kandi carambagwa n'abantu bari mu mubabaro, nkuko tubona mu butumwa bwiza, nkuko tubona mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya 3 n'umurongo wa 24, no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 11 n'umurongo wa 21. Aba bavugishwa babiri rero mu mubabaro w'uko Abisirayeli bari babahamagarira ukwihana. Umurongo ugira 4, abo nibo biti by'imyelayo 2 biterekwa kwa matara 2 bihagaze imbere y'Imana, bihagaze imbere ya nyenisi. Mu kigiriki bako ijambo rivuga ngo bihagaze imbere y'Imana. Abo no kuvuga Mose na Eliya, abo bavugishwa babiri. Abo babiri, abo nibo biti by'imyelayo 2 nibiterekwa kwa matara 2. Ibi byakwe muri Zekariya 4 igice cya mbere n'umurongo wa 14. Muri Zekariya ibiti 2
by'imyelayo byerekana ubushobozi bw'Imana buri muri mpwemu yera. Zekariya 4:6, ibiterekwa kw'amatara n'ibimenyetso by'umuco. Abavugishwa n'Imana bazoba bashobozwa na mpwemu yera ngo bashobore kuzana umuco kw'isi w'Imana mu gihe cy'iminsi mibi y'amagume. Bihagaze imbere ya nyenisi, bihagaze canke imbere y'Imana, aba bavugishwa babiri bahagaze imbere y'Imana nyenisi, icyumviro kiri ngaha nuko intahe yabo iri imbere canke musi y'ijisho rigenzura ry'Imana ishobora byose. Biratwibutsa kandi ko naho Antikristo ariho kugira ngo aganze isi, Imana iracari ku ntebe yayo kandi niwe mutware w'ukuri. Umurongo ugira 5 havuga ngo kandi iyo umuntu agomvye kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa ugaturira abansi babo. Mu Kigiriki bavuze ngo ukayigiza abansi babo. Kandi umuntu niyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Kandi iyo umuntu agomvye kubagirira nabi, iri ryungane mu yandi majambo rivuga riti: niba hari uwo ari we wese yoshobora kubagirira nabi. Ijambo kugira nabi mu Kigiriki rivuga ngo adikesai, ryerekana igihe uwo ari we wese ashaka kugirira nabi umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose, hoba kubijanye nk'umuntu abayeho canke kuvyatunze, havuyemwo gusa igihe bohamwa, bishobotse no mu buryo bwo gupfungwa mw'ibohero. Umuriro uva mu kanwa. Abavugishwa bari munsi y'uburinzi bw'Imana gushikaho bahereza igikorwa batumwe. Hari umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro rero uzoca uva mu kanwa k'Imana, mu kanwa kabo ubaturire. Ibi bishaka kuvuga uko ububasha bwa Elisa bwari bumeze, nk'uko tubibona mu gitabo ca 2 c'Abami, igice ca mbere umurongo w'9 n'umurongo wa 16. Uyu muriro washobora kuba uwundi udasanzwe muri Yeremiya 5 n'umurongo wa 14. Imana yabwiye Yeremiya iti: ngira mpindura amajambo yanje umuriro mu kanwa kawe, ubu bwoko nabwo ndabuhindure inkwi ubatongore. Bityo abavugishwa bafise ubushobozi bwo guhamagara urubanza rw'Imana kuri abo bose bashaka kubababaza. Imana nishimwe. Ugaturira canke ukayigiza abasi babo. Ijambo kwigiza mu Kigiriki ni ketestio, risobanura gukumbakumba mu kurya. Abo bose rero bazoshaka kwica abo bavugishwa babiri, bazokumbakumbwa baherengetere nk'uko ivyo kurya biribwa bigahera, ntibazosubira kubaho ukundi. Umurongo wa 6 niwo tugira turangirize ko inyigisho z'uyu munsi muri iki gice ca 11 tukazoshishikara. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru. Mu Kigiriki bavuze bwo kugara ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo. Kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubarisha isi. Mu Kigiriki bavuze ngo no kubarisha ibyago byose isi, icago cose uko babigomvye, ko bagomvye. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru kw'imvura nikoroke. Nanyene ibivugwa bisa n'ivyerekeye ivy'ubushobozi bwa Eliya, uko tubibona mu gitabo c'Abami ba mbere 17:1, Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka 4 n'umurongo wa 25, mu cete canditswe na Yakobo 5 n'umurongo wa 17. Abo bavugishwa bafise ubushobozi
bwo kubuza imvura kugwa muri ico gihe cyose c'imyaka 3 n'igice bazoba bariko baravugishwa. Kandi bafite ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso. Vyoshoboka rero kwibi vyerekana ubushobozi bwa Mose hariya ari kwa Farawo nkuko tubona mu gitabo cyo Kuvayo 7:20. Uru rubanza ruraboneka no mu kavya ka gatatu nkuko tubibona mu gitabo cya 16 n'umurongo wa 4. No kubabarisha isi ibyago vyose icago cyose n'ibinyene vyerekeye ivy'ubushobozi bwa Mose kuko bijanye n'ivyago Mose yazanye ku banyegiputa hariya muri Kuvayo 7:10. Abo bavugishwa babiri muri rusange bashobora kuyigirisha umuriro abansi babo, guhagarika imvura ntigwe, guhindura amazi amaraso. Bafite ubushobozi bwo guteza isi ibyago by'ubwoko ubwo ari bwo bwose. Ibi bikorwa bari bashoboye gukora byari bikenewe kugira ngo bashobore gukingira ubugingo bwabo gushika kuvugishwa kwabo gushitse kwiherezo. Naha turangirije inyigisho z'uyu munsi. Ngaho ijambo rivuga ngo ufise amatwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Nahawe guhitamwo kuko ibi ni ibintu bizoba igihe ishengero ry'Imana rizoba ryamaze gusanganira umwami Yesu ku bicu. Ishengero rizoba riri mu kirere. None rero nahawe guhitamwo ukaba maso kugira ngo uze wumve inzamba y'Imana y'akabanga, uzusanganira umwami ku bicu, ibi vyago ntibize bigushikire. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Amen. Turabashimiye turashimiye n'abariko baradukurikirana. Kaze mu kiganiro cy'ubutaha, umwami Imana n'abahezagire. Amen.